w'igihugu imvugo yiwe ni nziza. Ubwa mbere yavuga mbere yuko abahunze ari vyangazi arabansi b'igihugu bagira ati nimuze twubaka igihugu. Akavuga kandi yuko ubutungane butigenga ko bukwiko kwita gashi, akavuga ko ari akagwi kica kanyuruza abantu. Byose turabishima mugabo umukuru w'igihugu ntatura amaborogo. Umukuru w'igihugu uravye ibirizwa shingiro ubasha bimuha ni buniya cyane ku buryo rero nave mu majambo aje mu bikorwa hagira ikintu kiboneka cerekana yuko abo bica abanyuruza abantu ako kagwi kigize leta mu yindi kahave gasambugwe hanyuma abantu biruhutsa aho tuzogira tuti ashi biriko birahinduka buke buke. Imvugo yonyene ndikwiye igitswa kujana n'ibikorwa biboneka bigaragara byerekeye kubariza agateka kazina muntu. Wacho novuga coco nuko nta muntu avuga nabi waheza akore neza. Ibikorwa byiza bitangurira mu mvugo nziza. Imvugo yiwe turayishima kuko nabivuze mugabo ni jane n'ibikorwa. Kubyerekeye yuko hamwe yo duhamagara akatujya kara kuri tuganire twe nta kindi dusaba. Mbere yarageze kuza mu Bubirigi turarinda yuko yogira ati ko ndi mu Bubirigi reka mpamagare abantu tuganire baratuzi abafise ijambo abafise ivyumviro byubaka abafise bari nyuma yabo arabazi twe tugira tuti niwe yatevye twebwe nta kindi dusaba atari uko tugira tuti twicarane yaba nawe canke intumwa ziwe turabe bigoye igihugu turabe ibigoye impunzi turabe nibigoye abarundi ko abarundi bari mu gihugu nabo nyene ntugira bamerewe neza. Hariho ubwo bwicanyi haribwo bukene hariho kwiba amatungo ya leta kutarema mu mutima ivyo byose ivyo tugira tuti twari twiye kuvyicara kugira ngo Burundi bugorore Burundi butera imbere. Erega igihanze Burundi si ivyo vy'agateka zira muntu gusa nabujya bukene no kutagira kazoza keza kutagira uti ejo no kwiyungunganya gakurutu ntawontera igitsure ntawompora ubwoko ntawompora umugambwe. Ivyo byose ni ibintu bituma abantu barema bagira bati igihugu ni nyabagendwa. Ivyo byose rero nivyo twoganira kugira ngo igihugu cogorore gisubire kuramutswa iteka nitekanye.